n'uyu munsi mukuru utuma n'umukuru w'igihugu asubira kwivuka akicarana na babatama bakurira rimwe bamuha amazi agiye kwishure bakongera bakicarana bakamubwira ati mwana twararamuye turabona iyo ugeze. N'uyu munsi mukuru utuma n'abaserukira ibihugu mu makungu igihe bari mu Burundi bataza mu minsi mikuru yo kumigwa mikuru gusa aho haba hari abakuru gusa ariko bakagenda bakicarana n'abantu bakurana. N'umuganuro rero umva bamaze kukura ko ari gukura umwe mu Barundi kuko abarundi bo wari umunsi mukuru bahuza atabuhutu atabututsi atabutwa bimwe jewe nemeza ko kumbure atanamoka hari kuko abantu babandwa basanzwe bitwa ibishego batanguye kubikora binyegeje baca babona rero ko ivyo bintu barinda kugira banyegeje menga bivyo bifitanye isano n'ibindora bitsina kuko nta muntu yogendeza igitsina mwibarabara naho jeho kubwanje mvuga nti naho vyo babishika kuko aho hambere urumva abantu baragenda batambaye mugabo kubera hari ibintu vyagiye mu mitima yacu canke mu mitwe yacu uno munsi umuntu abonye igitsina yiyumvira ico gikora ariko uravuga ngo ndagutwara igikombe mu kazu ka sugumwe ngo ukibagirwa ko n'umunwa wawe wamutwarayo kandi ico gikombe uracoza bigahera umunwa urawutwarayo hari gihe nta bantu murumva bitabira telefone hariya witabiye telefone hariya mu bwiherero ariko ugaca usanga umuntu ngo yatwayeyo ngo icombo cawe ngo wogereje isahani hariya biba ari ibintu bisanzwe gusa ni vya bindi dushiraho kugira bibe urumva rero n'igishego nizina ryahabwa abo bantu bashega no kuvuga bambaza Imana bafatiye ku mico n'imigenzo ariko rero bamaze kuza bavuga mu kirundi ngo ugutuka na gutorera. Reka tubizane muhira warubizi urashobora kugura icyo ari cyo cyose wifuza uciye kuri Fama Burundi tukabigusanza aho uri hose mu mwanya muto cyane. Uti none bigenda gute? Fama Burundi kugira iguhayo mahirwe adasanzwe uca kuri site web yacu ariyo www.famaburundi.com ugakrea konti hamugata kubera ibidandazwa byose biriko ugahitamwe icyo ushaka ugashyira mu gapaniye gasanzwe kari kuri site maze uhejeje ukacuri ukoresheje lumikage. Mbega karusho we nuko kuri habibera indani muri site kandi utera usohoza facture byihuse no kuvuga ukayitelecharger. Ikindi womenya nuko kugira urihe uba wujuje coordonnées zaho uherereye hose kugira bigushikire ku muhana. Gura online hamwe na Fast Market Burundi ukaba ufise icyo ubaza twandikire cyangwa twakure kuri 65 11 kumwe na Fama Burundi gura tubizane muhira mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Soma mworohewe soma mudahangayitse na Fama Burundi. Nikaze kandi we mukunzi butunzi mugenzi utari ngenzi kuri Daily TV show ndagushimira cyane ndaguye nikaze kundi uno munsi turi kubona Intore Segihembe umuyobozi wa Gusoma edition sinzi ko bavuga ngo edition neravuze icongereza edition gusoma uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabo gusoma no munsi twamugendeye ku biro iwiwe rena kuzi mu ngendo nyinshi mwene wacu ndagwite mwene wacu sinza kuvugisha nk'umuyobozi ndaza kuvugisha nk'umuyobozi kandi nk'utari umuyobozi ndakuzi mu ngendo nyinshi uva ngaho Bujumbura uduga Imwaro uva Imwaro uja hano hesi wandika ibintu byinshi by'ikirundi muri edition gusoma ndibaza ko harimo n'ivy'ikirundi narabonye mugira lancement y'igitabo kwanza duhe edition gusoma boyitora he ikora ibiki. Edition gusoma n'uruganda rw'iyandikiro twararavye turavuga tuti harageze ko abantu bamenya vy'ukuri ivy'umwuga wo kwandika uko bibaho mu Burundi twihweje rero ingorane abana bari yabagira mu gushobora gushira habona ivyo baba banditse no kuvuga ibitabo kugira bishikire abasomyi turavuga tuti reka hashingwe uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabo. Uru ruganda rero rushobora kugufasha gusohora igitabo cyawe mu gihe uba wateguye ivyo ushaka kwandika ubutumwa ushaka gushikiriza abantu twagufasha ko bishobora gushikira abantu haba ukubidandaza canke kubishira ku mbuga ngorokana bumenyi kugira abantu bashobore kuronka ivyo basoma. Naho rero gusoma vyatanguri ntiwabeshe cyane urabona ikirundi turagishira imbere cyane kuko jeho naranavuze nti nico kirango ntasubirizwa cerekana isano riri hagati y'umuvyeyi n'umwana kuko nabandi bavuga ko ari ururimi umwana yonka ku muvyeyi nico gituma rero ikirundi tugisiga inyuma ni n'ururimi rw'abarundi twese natwe rero nk'abarundi natweza gushira imbere ikirundi izindi ndimi zikaza hanyuma ariko ntidufise urwo rurimi rwonyene turafise igifaransa icongereza kumbure n'igiswahili ntidufise n'ivyo gusa hariho ibingira bari nyuma yanje barabibona hari ibwoko bw'ibitabo dushobora gusoma niba ari imbara nkuru niba ari vy'ubushakashatsi n'ibindi bitabo byose bitandukanye bivanye n'ico umuntu aba yipfuza. Rero dukorera kuyibarabara rya Rumonge nibaza niho babonye bavuga ngo ni kujya Rumonge imbere
ya hari ikigo c'ivyo ubukerarugendo mu Burundi Office de Tourisme. Ego ni naho kandi abakunda akanyama abazi kuri kwa bitwi irakorera aho kandi reze ari bazagenda ukatuzimanye basi nk'abashitsi bawe ariko turazimana nta kibazo murakenuye gose aho twari turavugana nk'umuyobozi wa Jimbe wa edition gusoma mbabarire kubera navuze ko kubera ko mpora nakubona mu gatondo nakumviriza wagiye gusigura amajambo amwe n'ayandi yo mu Kirundi muri Kazoza FM. Yego Kazoza FM baraduhaye umwanya kugira dufashanye nabo gusubira kugarukira imico n'imigenzo y'abarundi kuko iyo tuvuze imico n'imigenzo y'abarundi atari bake ntibashobora gutahura ko ikirundi n'ururimi rugizwe n'ibice bibiri bikuru indimburo n'amayago. Indimburo rero igizwe n'ibitwandika iyo ndi muri edition gusoma ahanini nibanda ku ndimburo kuko ndavyandika ariko nko muri Kazoza FM akenshi usanga ndiko ndakoresha amayago iyo agize ubuzima umurundi ashobora kubamwo kuva kivuka gushika yitavye Imana haba imiziro uno musi navuze ivy'imiziro ivy'imico n'imigenzo uko ibikorwa byose vyarangurwa dufatiye ku mibereho y'abarundi ivyo kwemera ivyo gufungura byose rero niho tuvuga tuti reka turabe ko umurundi wese yoronka akanya ko gutahura uburundi mu Kirundi. Dusohoke rero muri ibi tuje mu kiyago nyezina. Yego. Hariyo amajambo menshi kuna gusiza kuri Facebook hariho ugufata nabi amajambo amwe y'ikirundi akoreshwa mu buryo bwo kwemera uno munsi akoreshwa mu bintu bijanye ni na ndora bitsina ejo nenzo nimba niyenzo waranditse kuri Facebook yawe abantu bavuga ku vyo kubandwa guterekera ko atari bijanye n'Imana mugabo kandi bavuga ko utemera Imana kubera ko ivyo bikora mugabo uravuga ati kubandwa guterekera byose ntibikuraho ko nemera Imana. Jewe nibaza ko mu byago twagize muri Kazoza bagerageje gukurikirana mu bitabo vyanditswe na Patiri Ntahokaja yarerekanye uko abarundi bemera bwa mbere aba ibivyo vyo kwambaza Imana bifatiye ku mico n'imigenzo nko kubandwa kwari kwambaza Imana hakabaho umuntu umwe aba ashikira abandi ku Mana nta kibazo na kimwe vyari biteye na gato. Yego nuko abarundi bari basanzwe bemera kandi nubu novuga ko haje umuzo w'amadini mugabo ni waruje kubuza abarundi kwemera Imana. Abantu rero ari amajambo amwe bagiye bafatwa nkuko kuko uno munsi nk'akarorero iyo hari ikintu navuze ejo gutereke nta muntu numwe adafise umuntu ahagaciro yaba ubugihari canke ubutagihari. Uno munsi hari abantu ari umugani mu Kirundi bavuga ngo umugabo nica asize sica azize. Iyo rero ugize ico usiga bajya abantu usize barashobora kukwibuka ugihari nivyo bitwa guterekera guha agaciro umuntu atagihari mu gihe yoba yaragiye. Ibi birabaho nibaza ko n'abanyamadini bashobora kuba babikora ariko ntibamenye ivyo biko barakora kuko nibaza abakatolika twama twabibonye uno munsi twizihiza umweranda kanaka ni nko guterekera unanje ushobora kuvuga ati jewe uno munsi nari numva shaka guterekerera dawe nari numva shaka guterekerera sogokuru nkamuvuga izina hama nkagira igikorwa nshoboye gukora mu kwibuka uyo muntu yabayeho yambereye umweranda tugerageje kukivuga n'umweranda umuntu afise inda itagira agasembwa no kuvuga atari ivy'abandi atagiriye nabi abandi kugira wewe ngo yuzuze inda yiwe. Urumva rero umuntu nk'uyo bajya niba baremejwe ko babaye aberanda bakemezwa na eklezia nawe urashobora kuvuga ati uyu muntu yarambereye umweranda yarambereye umuntu mwiza nta kibi yakoze kubera kugira ngo ngombeho nabi no mu kibano murashobora kuvuga muti uyu muntu aho yagiye aragiye mugabo yari ntore nta kibi na kimwe yigeze akora. Nivyo nibaza ko guterekeranya mukuru twese turakugira ni bivyo guca ku mazi kuganduka kumbure kugira umuntu umenye ko kubaho kuyo kwabayeho. Ivyo rero aho ni nkarimwe mu majambo. Ikindi wavuze kubandwa nuko kwambaza Imana abantu bakaja hamwe kugira bashobore bayagira Imana yabo bafise ivyo bambaza bayisaba maze hakabamo umuntu umwe bashobora guhitamwo muri benshi kuko iyo baba ariko baravuga ngo umuntu arabandwa bumva ngo n'umuntu asenga kiranga ntigeze ab'Imana ariko kiranga nuwo bamwe baca ko kugira ashobore kuba yoshikira ku Mana. Ashobora rero kuba umuntu
kiranga se umuntu n'ibango. aho Ibango rero kuko hagati bavuga ngo intango ya bica bitandukanira ego ibango ishobora kuba intango ngira abantu bo batera ibitego baravuga ngo genda guca amabango yego imbere yo gutera gishobora gusigura rero rirya bango ni rirya tuta canke rirya buri ushobora kugira kuri zotera ikintu nibango rero ni ijya ntango ni nk'ibi bintu wumva ngo umuntu ngo bamugenye mu mabanga ibanga rero bakugenye mu mabango iryo rupapuro rushobora kuba rushirwa ku mukono ni bango ry'amabanga ugiye kurangura kuko hatangura ibango kugira haza amabanga nakiranga rero urumva si umuntu hari umuntu yovuga ngo nahuye na kiranga mu gatondo ngo ngiye kuramutsa kiranga oya uno munsi yashobora kuba jewe ejo akaba wewe ndetse bakubwira ko baraba umuntu benshi bahuriza ko ashobora kugira ico yobayoboramwo na cyane cyane ko tubona mbere ko benshi bagira n'abafasoni b'abakamakare bamaze guca imbyaro ko bavuga bati si vyiza ko uno munsi umuntu yoserukira abantu imbere y'Imana ariko ejo tukamubona mu bindi ariko nibaza ko uno munsi atariko bimeze kuko turabona abapasteri abashehe bapatiri bafise ibindi bintu inyuma yaho bitaba vyagenze neza arico gituma aho hambere rero baraba umuntu ashobora kuba yararengeye ivyo ko bo babikingira bakavuga ati muri ivyo tuvuga ntituraba ni muri ivyo dukora ivyo sinovinjiramo cyane ariko iyo hatanzwe ubutumwa bubiri umuntu aca hitamwo ubutumwa abona buja kumuha amahoro igikomeye rero ngo ni ukwemera gusumba kugarariza kandi ugaca utahura ko ujya bijya wemera hari uyundi atavyemera nico gituma we hari umuntu akwita umuhakanyi nanje unyita umuhakanyi kuko umuntu wese atemera bijya wemera kuri we n'umuhakanyi n'uwemera bijya wemera we niwe yemera urumva rero ikintu kiza kuhaba haza kuba za mvugo abantu dufatira muri rusangi ukavuga uti umuntu uno munsi atemera ibinemera n'umuhakanyi ivyo navyo niho haza kuva no mvuga za nzankano kuko abantu baca bicamwe imigwi abemera n'abahakanyi ari vyo kumbura no munsi ubona turi mu bihe bibi urabona intambara ziriko ziraba mu bindi bihugu usanga bapfa kwemera ujya yemera ibi ujya ntiyemera ibi ariko umaze gutahura ko kuba umuntu ari vyo bikomeye gusumba ibintu ivyo ari vyo vyose ntiwoba ukivisha amaraso y'umuntu udashobora kumusubizamo kuko n'abatanga amaraso nta buryo namwe buraboneka dushobora gutanga amaraso ngo turanda guha litiro imwe ni ibintu vy'ubuhinga kumbure n'uburyo twovuga bwo gutanga amaraso buciye mu iyo nzira ntitwovuga ko ari gutanga amaraso no kuvanga amaraso igihe baba bagiye kuba irondoka kumbure umugabo yavyaye umwana ego hariyo amajambo bambitse ice uno musi shaka tuyambura ico ce cyambika umutamana iyo bavuze igisego ibisego canke igisego twumva ibintu ndorabitsina canke ibintu bita by'ibikoza soni ego wewe narumvise space igihe dubenagiraze mu Burundi uvuga uti je ndi igisego iyo bavuze igisego twumva iki twumve ibya ndorabitsina canke twumva iki uko bigenda kose nibaza ko ikirundi n'ururimi rukenutse kuba rukeneye naho hari bamwe kumbura bimvira ko ari ururimi rukene ni ururimi rukene na gato hari amajambo menshi afise insiguro zitandukanye n'amajambo hariho ngono munsi tuvuze ngo ukuri abantu bumva ngo nukuri gusa ariko hari ukuri atari ukuri nyako iyo ikinyoma kivuzwe n'abantu benshi harabakibona nk'ukuri ariko ukuri nyako n'ibijya abantu tubamwo tukamenya vy'ukuri mbega vyagenze gute kuko iyo tuvuze igishegu abatari bake bumva ngo ni umuntu naya majambo ndorabitsina ni ibintu umuntu atovugira abantu babona ariko ivyo vyazananywe nuko inyuma y'umuzo w'abakoroni mu Burundi bahagaritse umugigo wo kubandwa bahagaritse umugigo wo kubandwa rero abantu babandwa basanzwe bitwa ibishegu batanguye kubikora binyegeje baca babona rero ko ivyo bintu barinda kugira banyegeje menga bivyo bifitanye isano n'ibindorabitsina kuko nta muntu yogendeza igitsina mwibarabara naho jeho kubganje mvuga nti naho vyo babishika kuko aho hambere urumva abantu baragenda batambaye mugabo kubera hari ibintu vyagiye mu mitima yacu canke mu mitwe yacu uno munsi umuntu abonye igitsina yiyumvira ico gikora kubera kumbure agifata nk'igihimba gisanzwe hariho n'uyundi muntu ndaguha akarorero hari abantu baje mu bwiherero mu tuzu kwa sugumwe ukumva umuntu aridoze untwariye ngo igikombe ngo mu kazu ka sugumwe je namanje ndababaza none uri kuravuga ngo ndagutwariye igikombe mu kazu ka sugumwe ngo ukibagirwa ko n'umunwa wawe wamutwarayo kandi ico gikombe uracoza bigahera umunwa urawutwarayo hari gihe nta bantu murumva bitabira telefone hariya witabiye telefone hariya mu bwiherero ariko ugaca usanga umuntu ngo yatwayeyo ngo icombo cawe ngo wogereje isahani hariya biba ari ibintu bisanzwe gusa ni vya bindi dushiraho kugira bibe urumva rero n'igishegu ni izina ryahabwa abo bantu bashega no kuvuga bambaza Imana bafatiye ku mico n'imigenzo ariko rero bamaze kuza bavuga mu kirundi ngo ugutuka na gutorera sinzi ko
hariho ibintu bibi bishobora kwitwa umuntu na cyane cyane iyo ushaka kumugirira nabi. Burya rero nigishiye gushaka kukugirira nabi wategereza kwerekana ko ari ikintu kibi ati abantu bakwiye kugihanigwere mu kibano kugira kumbure ushobore abantu ntibashobore gutahura babone ko ari umuntu mubi naho yoba ariko ararengana. Ariko nibaza ko umuntu wese yarakwiye gutahura ko amajambo ya mama y'ikirundi tutari dukwiye kuyigishwa n'abantu atari abarundi kuko abahagaritse ivyo kubandwa ntibari abarundi. Ni mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo kandi bari bafise ivyo bagamije bakuyeho umunsi mukuru w'umuganuro, umunsi mukuru wahuza abarundi twese. Ngira uno munsi umuntu wese yo kwishimira ko hari ibintu biriko biraza kuko uravye nk'uyu munsi mukuru hari imisi mikuru mu Burundi umuntu ashima cyane nk'imisi mikuru y'iterambere ry'amakomine. Ni umunsi mukuru ushobora gutuma uyu muntu ariko aradufata amasanamu avuga ati jewe mvuka aha ndagiye kuyaga n'aba bantu bo ku gatumbi wacu dusangire kumwe twasangira kera. Ni uyu munsi mukuru utuma n'umukuru w'igihugu asubira kwivuka akicarana na babatama bakurira rimwe bamuha amazi agiye ku ishure bakongera bakicarana bakamubwira ati mwana twararamuye turabona iyo ugeze. N'uyu munsi mukuru utuma n'abaserukira ibihugu mu makungu igihe bari mu Burundi bataza mu minsi mikuru yo kumigwa mikuru gusa aho haba hari abakuru gusa ariko bakagenda bakicarana n'abantu bakurana. N'umuganuro rero umva bamaze kukura ko ari gukura umwe mu Barundi kuko abarundi bo wari umunsi mukuru bahuza atabuhutu atabututsi atabutwa. Bimwe jewe nemeza ko kumbure atanamoka hari kuko naragiriye ibakwe hari ibihugu maze kubamwe bitari bike. Mu bindi bihugu abantu bavuze ngo ujya ngo n'ubwoko ubu urabona vyo kuri gituma bavuga ko ari ubwoko ariko no munsi nta muntu mu Burundi yita umuhutu yita umututsi canke umutwa yogira ururimi avuga uyundi mugenzi watumva bisigura ko atakintu na kimwe kimutandukanya n'abandi uretse ibyo twabeshwe ngo ujya afite izuru rirerire ujya afite izuru rigufi ariko ndazi ko wewe uri kuradukurikirana hariho umuntu nawe n'ibivyo vy'amoko uzi ukuntu babikubwiye umaze kubona ukavuga ati ujya muntu bakubwiye ubwoko bwiwe ugasanga amenga barakubesha toya ujya afite izuru nkarirya ujya amenze kujya biboneka ko ari ibintu vyaje kugira bibere inyungu abandi bantu ariko twebwe bidusheshe agaciro. Uno munsi rero aho jewe magarara nuko twaha agaciro ubuntu gusumba ibintu. Tumaze guha agaciro rero ubuntu gusumba ibintu nta muntu yozo duhendesha ivyo turya ngo tugire nayo mugenzi wacu, nta muntu yozo tubwira ngo ni wagira ibintu so guhibi ariko tuzotahura kwiterambere rya mugenzi wawe ritabuza gwawe maze tugasenyera ku mugozi umwe kugira dukore ibintu biriya kwiterambere ry'igihugu ry'u Burundi muri marusangi Burundi bwa Nyaburunga kuko twese tuzi ko Nyaburunga ari we twakomotse ko kuko ari we yatuvyariye umwami adushirira hamwe u Burundi kujya rero atamwami w'u Burundi yagwanye n'uyundi bapfa iki gihugu ngo bagitataguraniремwo baje kwicana ariko baguma batera ahubwo ayandi mahanga bifuza kwagura imbibe zacu ngo turonke igihugu kinini. Niko natwe twari dukwiye kuraba neza tugashira inama n'imitima tukabihuza kugira ntihagire umuntu ava handi aza kuza kuducanishamwo kuko ibi vy'amoko ntivyazanwe natwe. Je nama nitwengera uno munsi ugasanga kuko uko vyavugwa uno munsi umuntu avuze ngo n'umututsi abantu bavuga ngo n'ubwoko bwo mu Burundi mugabo hariho n'undi muntu ni bimwe nababwira ko ikirundi ari ururimi rwagutse undi uvuze umututsi twumva umuntu afise inka nyinshi ugaca usanga amaskini ya Mungu umuntu nta n'intama nta n'inguru batunze nta n'ihembe riri mu nzu ugaca wumva ngo je ndumututsi atani nkugira umututsi wa hehe ukumva umuntu atagikorwa ugira uje kumukoresha kugira umuhe ingero umugerera canke ibikorwa vy'amaboko ngo no muhutu wawe umuntu ni wamugari bigaye kuko uretse ivyo vy'ibikorwa uretse n'ivyo vyiki umuntu umugabiye yitwa umuhutu wawe n'umututsi rero aba bayitwa abatutsi ndashobora kukugabira inka wewe wita umututsi ugacuba umuhutu wanje jewe banyita umuhutu kubera nakugabiye inka gusa ugasanga rero umuntu nta na kimwe wamugabiye nta kintu na kimwe gusavye ukamwita umuhutu. Uno munsi abatwa bobo ugasanga twahagaze gucana ngo bajya n'abatwa isahani dukoresha tuzigura mu mushinwa bo bara abantu tuzi mu gucura no kubumba nta na kimwe tugikora nta n'umuheto tucingira tugicura isahani sinzi ko hari n'uwuzanye intango ngaha ngira turabona intango iyo zirinda kuva tuzirondera ruguru mungu acamva ngo hari umutwa mu gisagara ca Bujumbura urumva biba ari ibintu bigoye mu gihe rero byose tozo birengera tukabona ko kuba Barundi ari byo bikomeye gusumba ibindi. Nibaza ko ubwa mbere ikirundi kizotera imbere ubwa kabiri abarundi tuzotera imbere ubwa gatatu uburundi buzotera imbere ubutagisubira inyuma ako kanyuma ndengeje ko niko gakomeye kuko hari iterambere ritarama. Uno munsi ko kubaka ibintu vyose twifuza mugabo tukaba tubibomoye mu minsi 3 kubera tubijyaniye mu ngira mwibezo murabana izi ntambara ziriko ziraba muri za Gaza na za urabona etage yari ihagaze bakayitera ko ikintu amasegonda 3 inzu yose ikaba yajyana urumva rero sivyo twifuza. Igikuru nuko abarundi twaba abarundi mu mvugo no mu ngiro tukaba abarundi dufatana mu atana kimwe kidutanya
zaba injyane ubwo ari bwo bwose amacakubiri y'ubwoko bwo bwose tukayarengera kugira kumbure dushobore kuba abarundi maze twubaka Burundi twubaka ururimi rwacu twese kuvyo duhurizako. turangiza shaka hariho ikintu je kimbabaza kenshi muna ku bantu Ego hari ukuntu ibi twavuze vyo kwemera vyo ku bantu wa ibishego guterekera ego biboneka ko umenga ni ibintu vya shetani Ego. ubutumwa nshaka kuhaba abantu babibona uko n'ubwaye nk'umuntu nabonye yagiye henshi jewe nibaza ko abankurikirana no baha ubutumwa ni ariko icete nigeze kwandika Voilà. kiriho kuri Facebook yanje kuri Instagram nibaza no kuri Twitter narigeze kugisangiza abandi ni ubutumwa narungikiye Satani. Satani yaje kuba ari umuntu jewe mbona abaho uvuga ko Satani ari umuntu abaho yobaye yarapfuye kuko bavuga ko inkozi z'ikibi zitaramba kuko yobaye yakoze ibibi kuva imyaka n'imyaka. Satani rero nibaza ko ari etre abstrait canke ikintu kitaboneka gishobora kubwirwa umuntu wese w'inkozi y'ikibi. Uno munsi rero ako dutumwanya twiyumvira cyane kuri Satani canke kuri inde twofasha umwanya tukiyumvira mbega wewe urabera umuntu Imana canke urabera umuntu Satani. Umuntu umuhuye wewe yo kubona mwiki muri bibiri kuko Imana nivyo yinanira gukuraho Satani mu gihe ariyo yayiremye. Ariko Satani niba koko abaho yobaye yarapfuye kubera ivyaha yakoze. Uno munsi rero umuntu arashobora guhura n'umuntu ukabona ko uyo muntu ari umunyakibi ivyo yoba yiyambika vyose ivyo yoba avuga vyose jewe niwe mfata nka Satani ntitwari gukwiye rero gutumwanya tuza kwinjira mu matati tutatanguye kuko niba hari amatati ya Satani n'Imana mbona menga Imana ntaco tufite twoyifasha muri ayo matati ngo twanka umuntu canke twanka iyo Satani tutanazi kwibaho tutarigera tubona ahubwo twari dukwiye kuraba ntitwigenze nkuko kunko Satani wa mbere ni gyorari y'umutima uwo mwina w'ivyisi iryo shari iyo nzigo ufitiye bagenzi bawe niyo Shetani mugendana viza twokora Shetani mu mitima yacu maze tukaba nk'abantu bigenga ubuntu tukabana na bagenzi bacu nk'abantu nicuje numva no vuga canyu rero ababandwa ni mabandwe abasenga ivyo kwemera nibaza ko ibwirizo shingiro y'u Burundi rirabitomara kuko bavuga ko u Burundi atari igihugu cegamiye ivy'imyemerere n'imwe so kuvuga ngo ni igihugu c'abakirisu canke igihugu c'abasilamu canke igihugu c'abana bariya nibaza igikomeye cyane gusa ari ukubumbatira amahoro no kudahungabanya umutekano w'igihugu nivyo duhamagarirwa twese nk'abarundi kutagira ibintu bihungabanya umutekano w'igihugu naho ibindi mu gihe ubona ko n'amasengero turumva rimwe bavuga ati iryo gisengero ryahagaritswe mu gihe bo babona ko hari bitagenda niba nuko kubandwa ababandwa babona ko atakicagenda atarabahagarika bo sinobacira urubanza noba nabarengereye niba nkuko nabandi ubona ukwemera kwabo baguha agaciro ukwabwo kandi ata muntu numwe barengereye ikibi ni gihe twozoza kubigira ivyo kurengera abandi ukabona ko umuntu mutari kumwe ari nyagupfa ari byo zozana bwa butandukanye ariko ndavuga mu gihe amacakubiri ayari yose atazoza kutwubakira azobora yaje kudusambura yego agushimire ku mwanya n'iteka waduteye kuri The TV Show mubanaye mugira subscribe umutumire ari umuyobozi wa edition gusoma mukaba mufise ibitabo mwanditse mukaba mufise ivyo mushaka kwandika mukaba mufise ivyo mushaka gushira ku masoko contacte ziwe arashobora kuzibaha hanyuma kugira vyorohe mu bashe ivyo bikorwa mva hari nimero z'uruganda 69 ubusa ni nimero ziwanje jewe ni 61 540 navuze 83 540 ego nivyo reka ahubwo ndabashimire mwe mwana iteka kugira akumbure nshobore kugira ico mvugiye kwimbonesha kuri yanyu ntari bwigere ntego iteka ryo kuvugira ko narimo niteka muri indi murakoze cyane yego